Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. N'umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, tuza kugaruka ku bihangange mu butegetsi kuri ubu bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, aho we yoba yarahagurukiye abigize abasuma karuhariwe mu kurya itunga ry'igihugu. Aho mubona ni Perezida Varisito Ndayishimiye na Kome Manirakiza, umwe bavuga ko nawe yoba ari umusuma akomeye cane, ariko we mbere ngo yahawe ikidari agihawe n'umukuru w'igihugu. Icakijije ngo uyu yahoze ari umushikiranganji w'ubutare n'agataka ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ngo nuko umukuru w'igihugu w'iki gihe Varisito Ndayishimiye yoba mu vyo yakoze yarasanze yarihenze kuza gutanga umudari akawuha Kome Manirakiza. Ibi tukaza kubigarukako ku buryo burambuye mw'idonido y'ano makuru. Kome Manirakiza ni umushingamateka, umuryango wiwe uzwi mu butunzi butangaje. Akiri umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, Kome yubakiye ubwo bushikiranganji inyubako igeretse gatatu. Ivyo biro vyubatswe mu mafaranga yiwe. Mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 yarayatereye bikomeye, aho yashikana ivarizi miliyoni zirenga 256 nk'intererano y'ubushikiranganji arongoye. Kome Manirakiza arazwi mu itunga ridasanzwe, aho usanganywe amazu menshi harimwo iyubatse nk'ikirimba abamwo muri komine Musigati. Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021 Kome Manirakiza n'umutambukanyi wiwe bakoze umunsi mukuru w'agakura bahimbaza imyaka 25 y'ubugeni bwabo, aho batumiye abanyagihugu b'Musigati kunywa inzoga zose bipfuza harimwo n'injabuka. Ayo matungo y'umurengera ngo ku muntu yajejwe ubushikiranganji bw'ubutare atuma benshi bibaza iyo yavuye. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Perezida Varisito Ndayishimiye yarerekanye urugomero rwa Mpanda rwitwa ko rwubatse ku miliyari 54 ariko rutigeze rubaho. Umukuru w'igihugu yari yavuze ko mu ndwi zibiri abakoze iryo bara bazoba bahanywe, ariko ngo ico gihe ntacakurikiye. Aka kafashwe nk'akamaramaza kabaye mu gihe Kome Manirakiza ari umushikiranganji. Perezida Ndayishimiye yaravuze kenshi ubusuma bwabaye mu bijanye n'ubutare mu gihe Kome Manirakiza ari umushikiranganji abijejwe. Aho Perezida Ndayishimiye yavuga ko hagiye harakorwa amasezerano abiri yo gucukura ubutare bw'u Burundi, ay'ukuri akanyegezwa, ay'ikinyoma agahabwa igihugu, kugera igice kinini c'amafaranga ava mu butare haja mu mifuko y'abantu. We naho rero havuye ko Perezida Varisito Ndayishimiye yoba yarahagaritse amasezerano yose yo gucukura ubutare bw'u Burundi. Kuri ivyo vyose ngo ntacakurikiye, nta matohoza, nta na dosiye mu butungane. Kuri ubu Kome Manirakiza akaba ari umushingamateka aserukira intara ya Bubanza, akaba afise umukenyezi yitwa Peripetu Bampanze, nawe akaba ari umunyamabanga w'inama nkuru y'abakenyezi. Kumva ngo hari sentare yubaho yoko umukenyezi wiwe yari yagejejwe muri sentare yagirizwa ubunyonyezi. Rero ngo kumva ko hari sentare yoba itangwe, kumva ko hari sentare yubaho ko gucira urubanza umukenyezi wa Kome Manirakiza ngo cabaye ikimenyetso ko hoba hari igitangwe guhinduka muri uwo muryango w'abadakorwako. Nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Mwaye ikaze mw'idonido y'ano makuru. Nkuko nayo babwiye, hari Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse na Kome Manirakiza, umwe bavuga ko ari umusuma karuhariwe mu gihugu, aho we mbere ariko yahawe ikidara gihawe n'umukuru w'igihugu. Icakijije yahoze ari umushikiranganji w'ubutare n'agataka ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ngo nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba mu vyo yakoze yarasanze yarihenze kuja kumuha ikidari.
ivyo ngo yoba yarabibonye neza igihe yatembereye ahavugwa ko hariho harubatswe urugomero rw'umuyagankuba, maze agasanga n'ibivugwa ko vyari vyubatswe vyaza vyarabomaguritse. Ico gihe Evariste Ndayishimiye ntiyahengeshanyije mu kuvuga ko atanze 2 semaines ku bantu bivugwa ko aribo bakurikirana ivy'urwo rugomero, aho uwari kw'isonga ari Kome Manirakiza. Kome Manirakiza nk'uko yabaye umushikiranganji ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ngo wewe ico yihutiye mu mafaranga ya leta yari yatanze kugira urwo rugomero rwubakwe, yabanje akuramwo miliyaridi 54 azikubita kuw'inyuma, maze igikorwa cyo kunyonora itunga ry'igihugu aba aja kukibandaniriza ku rugomero rwa Kajeke narwo. Ko mu ntoki niki cemeza ko yavuzwe n'ubwo busuma yoba yarabikoze. Bamwe bakavuga ko ikigaragaza ko Kome Manirakiza ubusuma avugwamwo koko yabukoze, ngo ahambere ni mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020, aho Kome Manirakiza ngo yinamuye agatanga ico bise contribution electorale ya miliyoni 250, ayo nayo mu kuyatanga ngakaba yarikitse inyuma y'ubushikiranganji yatwara, aho yavuze ko izo miliyoni zose ari intererano yegeranije ivuye mu bakozi bakorana muri ubwo ubushikiranganji. Ababikurikirana hafi bakavuga ko ica kabiri hari inzu yatanze igeretse 3, aho yavuze ko yigabiye ubwo ubushikiranganji yatwara. Bamwe bakavuga ngo ibaze nawe aho umushikiranganji agaba inzu akayigabira ubushikiranganji nyene atwara, ngo ivyo vyumvikane ko ico gisata ubwaco kitari cikwije ku buryo bwaho uwugitwara ariwe yakigabira amazu y'akarorero. Ngo nicyo gituma Kome Manirakiza atakimukomakoma. Nk'uko bigaragara ngo Kome Manirakiza yariko ari kumwe na Evariste Ndayishimiye, aho yariko aramuha igipapuro c'iteka cerekana ko yabaye akarorero mu kurangura imigambi mu vyo yarajejwe. Ico nico cabaye akagozi hagati y'abo bantu babiri, bivanye n'amajambo Evariste Ndayishimiye ngo yavuze. Twovuga ko yoba yasanze yarihenze, kuko ivyo yakora vyose ntiyarazi ko hari amarorerwa yakozwe n'abo yariko arashimagiza imbere y'ishengero. Kome Manirakiza ngo yabaye umusuma karuhariwe kugeza naho yateba agahabwa agashimwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari hicegera urwo rugomero rwubaka, ngo izo zose niwe yarabihagarariye, yarabizi, ariko umushasha Evariste Ndayishimiye yamusubiriye ngo ico atamenye nuko bamwe mu bategetsi bakorana na Nkurunziza ngo yari amabanda, ari abasuma baramenyereye kunyonora itunga ry'igihugu. Kuri ubu Neva akaba ari vyo ahanganye navyo gushika magingwa ya. Ibi rero ivyo twaba tubabwiye ku busuma bwakozwe na Kome Manirakiza yatwaye. Mu yandi makuru, ngo ku Barundi ibihumbi 100 bitezwe kuja gukorera mu bihugu vyo hanze, abagera ku 500 baramaze kurungikwa mu ntumbero yo gushikiriza ivyaranguye mu gice ca kabiri c'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta y'umwaka w'ibihumbi 2022 umwaka w'ibihumbi 2023. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwaratunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru cabaye kw'igenekerezo y'indwi mu Kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu gisagara ca Bujumbura. Ashikiriza bikuru vyaranguwe, umushikiranganji Robert Shingiro aramutswa ubushikiranganji akaba yarashikirije ko abarundi ibihumbi 100 bitezwe kurungikwa gukorera mu bindi bihugu mu kiringo c'imyaka 5 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023, abagera ku 500 ngo baba baramaze kurungikwa. Uburundi ngo bwateye intambwe kandi mu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu, akavuga nk'amasezerano atari make yatewe ko umukono yo guhanahana ibidandazwa n'abakozi mu bihugu bitandukanye, korohereza abanyeshuri bipfuza kuja kubandaniza ivyigwa vyabo mu mahanga, aho impusha zigera ku 175 zatanzwe. Amanama atandukanye y'abakuru b'ibihugu n'amashirahamwe atandukanye yabereye mu Burundi n'ibindi. Mu kubandanya gushigikira iyo migenderanire, ubwo bushikiranganji bukaba bumenyesha ko buriko burakurikiranira hafi
imigambi iriko irangurwa na leta y'u Burundi harimwo iyo gusanura ikivuko gikuru ca Bujumbura, gusanura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye, hamwe no guhindura ibarabara RN1 rica hegereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Mu migambi ya kazoza ubwo bushikiranganji ngo buriko butegekanya kubaka inyubakwa buzokoreramwo, gushiraho ibiro bizotangirwamo impapuro z'ingenzi, hamwe no gukarihiza ubwenge abakozi bazosubiriza abakukurutse. Ngayo rero amakuru yaragezweko muri kano kanya. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Vyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.